gihe imyaka 29 irangiye yari cyubahiro Perezida MELCHIOR Yagandaguriwe mbega aho hariho umwizero ko abarundi bazomererwa neza mu myaka twimirije hari tariki 21 gitugutu umwaka w'1993 aho abansi ba demokarasi mu Burundi biyemeza guca umutwe demokarasi yari kiravuka babicishe mu kugandagura munyamaswa n'icubahiro NDADAYE MELCHIOR yarahiye gutorwa amatora ashingiye kuri demokarasi yarayambere atunganijwe mu Burundi muri imyaka 60 ya nyuma irangiye mu ntumbero yo kuzimanganya demokarasi burundu. Izo nkorabara zaciye zitima ziratongora kugandagura n'izindi mboneza zikuru z'igihugu azose zikomoka mu mugambwe Frodebu n'imigambwe bari bacubitse aho turagwa nk'imiryango ikurikira umushinga amateka karibwami pose umukuru w'inama nshinga amateka umushinga amateka bimaze ubutejira icegera c'umukuru w'inama nshinga amateka nyakubahwa ndayikeza Juvenal umushikiranganje w'intwaro hagati n'iterambere y'amakomine umushinga ntahindi ku mwami Richard umuyobozi mukuru w'iperereza n'imbibe z'igihugu umukenyezi Nshimirimana Ezebi umutambukanyi wa Perezida Bandunganya Silvestre umukenyezi Katabashirwa Sylvain umutambukanyi wa Barumbuzako Dominique umushinga ntahe Bizimana Deo uramatari wa Kirundo umushinga ntahe Ntavukiye Evariste uramatari wa Bubanza umushinga ntahe Sentamo Anglebe uramatari wa Karusi umushinga ntahe Mugwatera Washe uramatari wa Gitega hamwe n'abashinga amateka benshi n'abakozi bakuru b'igihugu baturuka mu mugambwe Frodebu n'imigambwe bari bacubitse bagandaguwe muri ico gihe. Muri kino gihe turibuka kandi tukunamira n'icubahiro kidasanzwe iyo ntwari n'icubahiro NDADAYE MELCHIOR incungu y'igihugu na demokarasi mu Burundi hamwe n'abagenzi biwe n'imiryango yahekuwe bazira demokarasi bakwiye kwitwa abamaratiri ba demokarasi mu Burundi. Mu gihe twibuka imyaka 29 irangiye yari cyubahiro NDADAYE MELCHIOR Yagandaguriwe ni umwanya mwiza wo kwibuka no kuzirikana iragi ryiwe yerekeye Burundi bushasha butandukanye n'amakuba yashikiye igihugu cacu imbere y'igihumbi kimwe n'amajana 1993. Ikibazo nyamukuru twibajiye muri kino gihe ni iki: mu gihe imyaka 29 irangiye yari cyubahiro Perezida NDADAYE MELCHIOR Yagandaguriwe mbega hariho umwizero ko abarundi bazomererwa neza mu myaka twimirije. Umugambwe Frodebu urakengurukira cyane imboneza hamwe n'iziraguhemuka zabo hamwe n'intwari z'abakobwa n'abahungu b'Uburundi bose bemeye barahangana n'abasi ba demokarasi gutyo barashobora kubuza ko demokarasi yozimangana amazima yongo mu Burundi. Turongera tugashima intambwe utungane bwo mu Burundi bwashitseko yo gushengeza mu butungane ibihangange byategetse ihirikwa y'ubutegetsi biciye mu gusesa amaraso itariki 21 gitugutu umwaka wa 1993. Gusaba leta y'u Burundi hamwe n'ubutungane ko kubishoka byose bakanyarutsa ibyo bikorwa bakabirangiza harimo no gukurikirana abari muri uwo mugambi muri iyo bari hose barenguswe imbere y'ubutungane. Umugambwe Frodebu umusaba leta y'u Burundi hamwe n'ubutungane ko gukora ibikenewe byose kugira ngo imiryango yabuze muri ico gihe imfuvyi n'abapfakazi bari muri ibyo miryango twadondaguye hejuru. Umugambwe Frodebu wahekuwe ko boshirwa n'ingoga mu murwi w'abasaba indishi y'akababaro gutyo urwo rubanza nirwarangira burundu bazoshobore kuronswa indishi y'akababaro itegekanijwe muri mwene izo manza. Ihirikwa ry'ubutegetsi bwitorewe n'abanyagihugu mu mwaka w'1993 ryakwegeye igihugu mu magorwa mabi mu vyerekeye umubano n'ubutunzi gushika ino munsi bikidukurikirana. Icibonekeza muri kino gihe nuko abanyagihugu nka bose bafise ingorane zidasanzwe mu vyerekeye kuronsa amashuri meza abana babo, kuronswa abaganga n'imiti ngirakamaro iyo barwaye, kuronka ibifungurwa bikwiye kandi ngirakamaro aho usanga abanyagihugu benshi bari mu kigoyi, hamwe rero n'ubushomeri bukabije cyane mu bakiri bato haba mu gisagara canke mu gihugu hagati. Ayo marwa yose atera ubuzima bubi ku banyagihugu
ayo magoba yose atera ubuzima bw'iko banyagihugu niyo ahanini atuma abakiri bato batari bake bihebura bagaca bafata ingingo yo kugenda mu mahanga kurondera ubuhungiro aho bashobora kuronka ingene bo kwiyungunganya ngo nabo barondere kazoza keza kabo. Ikindi kibonekeza muri kino gihe nuko ingorane zikomeye z'umubano na politiki zakurikiye ihirikwa ry'ubutegetsi mu 1993 zavyaye mu gihugu ingendo mbi mu vyerekeye intwaro bereye yatumye n'abategetsi hamwe n'abanyagihugu bamenyera kudakurikiza amategeko. Intwaro ishingiye ku mategeko yaratitutse bigasanzwe. Imigenzo yo kudahana ibyaha byakozwe n'abanyagihugu bamwe bamwe bitwa ngo nibihanganye bidakorwako, igiturire no gusesagura amatungo y'igihugu byabaye nk'ibyatsi ndaro mu gihugu kandi birakomera, byahindutse intambamyi zikomeye mu byerekeye gutsimbataza demokarasi hamwe n'iterambere mu gihugu. Kugira igihugu cy'u Burundi hamwe n'abanyagihugu dushobore kugorora tuva muri izo zitizi tuje gushikiriza gusabye ibi bikurikira. Ku ruhande rwa leta nifata intumbero zinashe zo gutsimbataza intwaro ibereye mu bisata byayo bya politiki n'ubutunzi zotuma igihugu kigendera ku mategeko y'iterambere intahe ikiganza, maze iterambere ry'igihugu rikaboneraho kwiyongera mu mpande zayo zose. Bisubiye nirwanye bimwe biboneka kudahana ibiturire n'isesagurwa ry'itunga rusange ry'abanyagihugu hamwe rero n'urwangara mu gutunganya ivy'igihugu. Wamwe gusevere ujejwe gutohoza ukuri no kunwanisha abarundi mukoreshe umwanya wihutire kurangura no guheraheza igikorwa washinzwe, utandukire n'ibindi biringo byahekuye Uburundi nk'urwimo rwo mu mwaka wa 1988 n'urwimo n'amakuba byo mu mwaka wa 1993. Ibyo byotuma abarundi banywana koko maze bashobore kurangura imigabo n'imigambi y'iterambere bafatanye mu nda bose. Ikibazo c'abamanza n'amahane ajanye n'ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza biriko bisa n'ibidindira mu masentare yo hanze y'igihugu. Leta nikora ibishoboka kugira ngo ishireho ibikenewe byose kugira habe ituze nitekane mu gihugu no ku banyagihugu bose.